Oh my God. Yesu! Wewe mayibobo. Ega kubuzibira abantu mu barabara. Urashaka kuzana ambutiyaje mu barabara. Uyu mwana kubereye wewe. Genda hari yanyu genda n'abantu bagenda n'amaguru nka wewe. Oh. Baby. Inyange. Karibu kanzi. Jewe ndi okipe gatoya muri minsi musanzwe ndiko ndihuta ariko ngenda Bo kuba wihuta ndabizi ariko reka ndakubwira ikintu kimwe kubera iki ushobora kumbwira ngo urihuta umisha injira mu modoka tuvugane basi sinshobora kwinjira kuko nakubwiye ati ndi okipe mfise ibintu byinshi cyane ngiye gukora muhira ndazi ninjiye mu modoka n'ibindi nibiyago umva sinogenda ndiko ndihuta umva ndakubwira nuko ugomba kumpisha abarundi bayamaze ngo uhisha ugari nyoko ntiwarama kubera ko ugomba guca hirya no hino ndaguhisha ibiki wewe no kubwira yuko humure ivyo uriko urakora byose jewe ndi munsi nawe uri hejuru ariko ugo rugendo ugomba gufata ariko tumumbwira ukuru kambira ko ugomba gufata urugendo ukagera none wamaze kubimenya nta kindi ukeneye wabimenye kandi je nta mwanya mfise yo bo umviriza Ange nari mfise surprise nagomba kuguha ino modoka nimbiri ngaha anyi ni imodoka nashaka kuguha nawe imodoka gwawe none wavyibagiye ugiye mu mahanga gukora iki je ndi manager mfise kila kintu cyacho cyose ndafise ubuhamya iyi modoka ko yari wawe iminsi yose ndayisanga ngaha na n'umusi warimye ntayisanga ngaha Oh come on nagomba ndakubwire yuko kujya nakubwiye ko intebe ziko zirakorerwa muri hanze nico gituma no ngaha anye imodoka kugira imodoka nkayagarika ngaha anye ni kume da betide narusha no kumanda kumviriza babarira je ndihuta nabikubwiye ndiko ndakubwira hari kwa grand frère of course hanyuma urabona utubira two ngaha anye turagoye no modoka nini yashobora kwicisha ngaha bayita Simba nishobora kurengana sawa nagutahuye nabyumvise reka basije ngende kuko umwanya okay rindira gato ibasi ndindira sivyo nagarutse hanyuma nubwo mbiye ngo uri kurihuta iyi ni kado yawe so ntabwo shaka amajambo nagomba ndakubwire yuko ivyo nshaka jewe ni ibintu vyitwa ibikogwa hanyuma aya kado yawe gwanje yes akira ntiwitinye sinshaka urukundo rw'amajambo nshaka urukundo rw'ibikogwa ibyo byose biriho ku bwanjye amakashi amafaranga okay
hanyuma ibihe vyiza. Hanyuma no kwifuriza urugendo rwiza. Ubwo mesi ngiye kwiyumvira kandi urakoze. Ego namwe murakoze bo ndashimiye umuvyeyi yakuvyaye ko umuvyeyi ari bibero birera bikongera bikaramura kandi ikarera amata y'abashitsi. Okay? Tuzosubira. Merci. Ah. Okay. Bye. Nabona babaye. Kuvuga nahanyene gusa. Yego nahanyene habona ngakuri iyo nzira abona hayugari. None ko ari gato. Kwari gato. Nuko niko hameze niko angana. Gusa ibipimo gusa ndaza kutugiya nabyo nyene. Okay, ahubwo nivyo bikenewe kumbwira gusa. Hagera. Hagera hari. Ndabona hari akazitiro kaje kazitiro. Aho. Twaba kwishingira abasomyi. Batsi batanzira zo mu rugo zikundwa gukora. Ni kuvuga bica biyerera ngaha. Hanyuma na hari ubona naho nyene yazitenga kunzu nyene. Naho nyene ni gukingira abasomyi. Ruja n'uruza. Gushika ngaha. Hanyuma buriya rero hapima imetero 20. Ni kuvuga izi nzu ziri ngani zirimo. Izo ni zirimo. Hacha hanyene turi. Hacha hanyene turi. Uko hapima 20. Okay. Kwico. Kuvuga izi nzu nazo zibamwe mu bandi. Muba ngaha si hari. Ariko sumupangayi. Nanje ndi nyemba 10 aje hano ndabizi. Hameze neza iparasera nta ngorane ifise ahubwo ni muzana amafaranga. Sine wintabesha. Nimba mwahashimye kabisa ahantu hameze neza. Nta nakajagari hagira. Kuvuga inzu hari ibombo amatara ariho eka bintu bimeze neza. None inzu ibamwe uyu mugenyi. Oya. Yewe nyumba 10 wa. Bisigura ko yatubonye turi barabara uraza batwara. Okay, nabandi rero nk'abashefu mukuru w'agatumba nigiye ndabizi neza by'urupango. Naho bazobebereka mugabona kari byo. Je ndibaza singira ikibazo. Ntugire ikibazo rayitonya. Nta ngorane nta matati afise. Ahubwo ni muzana amafaranga twirire kuko nta ngorane kabisa. Atari yakubangara n'umutungagarire amasanje yanyuma kubera muri Saudi yashimye. Ndagira ubwoba ndakomana nawe ibihe byose tuza turavugana ku telefone. Imyaka 2 utari kumwe n'umuntu nawe
urabizi no no ajya no, ko no. tuba dusa nk'abantu bafunze Umva ikintu kimwe no kubwira nacyo nzogukumbura cyane sibyo ariko uko biri kose genda ukora akazi hanyuma imigambi dufise urayizi nyuma y'imyaka 2 uzogaruka twongereze tubanire twidagadure twisanzuye Saudia ni kubonye n'ubuzima sheri nagusura Saudia frère ndakuraba umenga no guma ndaye tegeza kunda ko na mase yanyu oya sa yanyu sasa kumbona ubundi imyaka 2 nubwo ari nyinshi ariko uzogenda uzogaruka kuri telefone zose uzoguma tuganira abwiye sheri ni mashakura uri muri Saudia kubera akazi kenshi ariko nubwo bimeze ukuntu uzogerageza kuzibaraba none nzoza ndiyiba kanya se Ego kwe akanyenaka ndumugabo mu rugo niririrwa imyembe niyaza adakubwira ko ari hiye n'umuntu yava cyane ngano kwibarabara akaba ndiko imyembe iyo kibaza ko ntwitse fisinda cyane je ndabona ibintu biko biraja mu muco aho ndabona ko ari sawa mbo hama wa mukobwa tuba tuvugana ujya wo ngaha yambwiye ko ndibaza impapuro ngo ziri no nyene mu Burundi ariko sindabizi neza ariko ndibaza nguko mwabanze kubivugana by'amatati bihari wakoze akazi keza mbo aha iyi nzu zoca ndayiboma shiri mujya zirya nzu nini ndibaza murasiza ama building urumva bibote byo kuzana izo note bo oya amahera si kibazo amahera si kibazo gusa kimwe natanda kumenyesha muri ya mukobwa umwana wawe kumbe bari vyenga zama ufise umwana w'inzobe umwana w'inzobe kabisa ariko akara arakara oya ndibaza abantu bazi kurondera amahera niko tumeze kuko ibabona amahera ni kure bo hama reka kugira ibintu byorohe tubinyarutse genda hajya kuko urazi nka twebwe tubaye hanze biragoye bisaba n'amafoto kugira ngo baronke igihamya umugore wanje urumva tugomba tuzinde turuhuke yego ubuzima bwo hanze bwamaze okay mukoresha ibiharuro byinshi mukoresha ibiharuro byinshi naje nyumba 10 ndajambo oya we bayo kwa nyumba 10 ine nyura petit je posenga zigeza wa 50 cent kumeze gute none umwana uwo mupeti wa boss na waratagasa okay hama nyumba 10 ningo namwebye muhagarare ngaha ndabafoto ndabeke ko ndamwereke ko ibintu byagenze ko mutaba mwabonanye yego turi kuri yanzu yiwe yego ni sawa nangora okay yindi twese turi kumwe baba reka gahungu kanyu reka nikaboneka reka kagahungu kanye bo sawa sawa jerekani gende abona abantu b'uburayi jerekani ndibaza mu ndimi ibintu vyiza ababizuraya si nkuko twebwe ni wacu mu caro yego bo ama reka ngende ndibaza mu ndimi mwe zoba ngarutse ariko reka ndabasigire agafaranga muza kwicara ahantu mu nyamazi boss boss zino je nitwa nzobirora amanda byemeze ndibaza 220 arawakwiye ariko twongera na 5 kubera tumaze imisi tutanywa gasoda ariko twongere ndabagire 200 ariko twongera uri boss ndazi nta ngorane byose bakunda hama reka ngende je n'umubebe kibindi tuja tuyaga kuri telefone sisi sawa kabisa urugendo rwiza boss
kumva warazungurutse iki gisagara cyose ariko kweri warinze utumbera iwacu wari wanshimye kweri. Na niyo mpamvu nuno munsi nagarutse kugira ngo tubashe kunonosora ikiganiro twari. Neza cyane. Rero je yo maze gukunda umuntu. Mu mutwe wanje, mu bwenge, mu mubiri, mu maraso. Ndamufata nk'umugore wanje. Kandi tutarubakana yamara. Naho bimeze uko. Ariko je aho iwanje nifuza yuko tubandanye ibiganiro vyiza dutegura ingere tugiye kuzobana. Ndibazo horundo utasi gusa urinze uvuga uko none kubona nagarutse sikubera nakuyumviriye. Regiyo nakuyumvira sine kugaruka. Kandi yo ntanyugwa n'ivyo n'ibiganiro duheruka kugiranira. Sinari kugaruka. Ni vyiza? Ko ntabwo nta nukuri naragwisemwo sa neza muri sazo byose je ndikapabure kuzobikora. Uriyemeje? Byose icyo uzoshaka cyose uhera ku kuguru gushika ku mushatsi. Nanjye ndafise umushatsi. Nibagiye na mweni. Urazi ko ndabikunda? Yego. Izi kanzu n'imyitero ndabikunda cyane gose. Nabi ndabikunda na nivyo nagukundiye kuri urambara neza ukikwiza nk'umupfaso n'umurundi. Nanjye ndaryoheye ku nkuru zawe. Ego ni vyiza ariko nuko Imana ishimwe sinabiziga. Ntiwabizi? Oya. Rero uzutangazwe ni nuko ndabigize. Ahubwo tubanye nyabona. Aha, ni vuba gusa urindire gato gusa twitegure. Ko ntitwopfa kubana uko nyene. Oya. Tuza gutegura ibiganiro, dugufata umwanya tukagira ibiganiro bitegura ejo hazoza. Uko je nawe tutibarutse nk'abana 8 niburi. Ushaka kuzonsazisha? Erega urabanza undabe. Oya mama wanje shaka kuguma ndi nkumi data wanje mbyara abana 2 bonyene. Ubuheruka yagitse ngo umutamu. None ntushaje. Izi simbi mbona ngahani kugasakano. Oya. Ubu ni ubwoko. Bwoko naga imvikare. Yego. Ubuhanza nabwo. None siba kuko ari ubwoko none. Oya. None umutama ko afise imifunyo mu maso. Hari imifunyo nje mbona. Nuko gusa nabonye nawe ufise umutima mwiza nyene usa n'umusore nyene ashaka umugeni. Nawe wundi bwo. Mama nakuzambwira ngo nkore ndayabona. Ambwiye ngo yagiye ku isoko. Kuva saa 3 namusigiye amahera. Nimba yavuye ngasa ngapi sinzi. Saa 8 irageze. Nari ngenda kubaze kuvyerekeye Saudi. Ibijyanye na Saudi. Yes. Jewe nijenjejwe kungika abantu baje Saudi kandi ndabarondera cyane nkamwebwe usanga ari abantu b'abakobwa mu gifise ingufu mushobora gukora. Saudi washitse nije yonyene. None uko nibigenda rero kugira ngo indeye kubera je ndabishaka kandi cyane. Nawe ushaka kugenda? Okay. Ndibaza yuko aha washitse kugenda ni kibazo gitoyi ni wewe wenyene gusa. Hanyuma nimba ushaka kugenda urashobora kundondera tukarondera amakaratasi uko bisaba yuko ufise intuze passport y'inzira hama nkakugirira abone hari yanye Saudi akaharungika visa amaze gukatira visa hama urugendo ukagenda. None no kuronka gute bawambye ko ngo ndashaka kurondera none no kurondera gute? Kumbona si kibazo ni wewe wenyene ubishaka ni wewe wenyene kumbona si kibazo utashobora guha nimero yanje ya telefone hanyuma ukampamagara tukaganira rejo ari uno munsi ushobora kumugura tukaganira. Okay. Mugaje wenda ndabikeneye cyane woma nimero yawe. Okay, nta kibazo.
Andika. C'est par 9. 217. 8666. Izina. Nitwa Nomero. Sawa, ndeza ku telefone. Okay. Murakoze. ndabibona n'ukuri ndabibona n'ukuri nk'ibyo mukunda mwe kunwa iyo ndabinyoye sinzi iyo niyo oya nawe banza wumvirize ingene karyoshe kweli ukumva gute karasose irakanyura oya iraryoshe erega ikorwa mu ndimu urazi igituma nanuba ndayikunda ariko ndayikawe na wewe ucikunda intevye neza umva ndayigukundishije n'ibindi noba nkora vy'amafuti ndi tayari kubiheba nukuri yego ariko gusa nze mbane nawe nta kibazo yego hanyuma ndibaza ivy'ibipimo nta ngwara urwaye yari yose hari sida urwaye yego ndayigwaye ko bikuguye nabi oya gusa iyo wumvise ijambo sida hari abantu benshi bati none sida bagaca bahabuka nanjye nje gitobona namenye nk'ukanga gatoya ariko sida ntigutera ubwoba kuko ubuhinga ni bwinshi imiti yarabonetse yo kuyikingira bishobotse no gukira ugakira icyo nicyo tuma ntashobora kukurongora ngo witwe umugore wanjye yego sha si sida yonyene na diabete si diabete ariko ni ingwara yo mu kigo sa mu kigo aho ni hehe ntayuzi ingwara yo mu kigo aba ndayizi y'abakenyezi mu kigo ugwaye mu kigo yego ngwaye mu kigo none bizogenda gute ugwaye mu kigo n'ukuri kw'Imana Tuti sa uragiye Urasubiye uragiye